hari bijanye n'iduzo ry'ibiciro ryagiye riravugwa cyane cyane mu bice bitandukanye. Notanga akarorero nko kubijanye n'amalisanse d'exploitation, hamwe nkibaza nti mbega yakuba mushikiranganje iri duzo ry'ibi biciro niwe muti kugira ngo ibi binyobwa biboneke. Jewe kubwanyu mbona umenga muza muratora inyishu ziri superficielle oriye yo kuja muri cause reyerema z'ibibazo bihari. Udugije ibiciro vya licence d'exploitation ubiravye neza usanga umenga ahubwo uri kurafavoriza ibijanye n'ibiturire biri muri ibi bintu. Uti kubera iki aba bantu basabwe nk'ibihumbi 50 kugira baduze kijya giciro, nta nkeka ko bazoyatanga. Bayatanze baca bakora ibishoboka byose kugira ngo ivyo binyobwa bibarizwe iwabo, uko n'ubundi niko bigenda. Ibinyobwa biroriyanwa kuma mega atandukanye, mugabo aho hantu bigiye ntibishobora kuboneka. Babandi nyene batanga ayo malisanse ku buryo buhanitse, baronga ayo malisanse ku buryo buhanitse, nibo baca baza bakabitora baca babijana muri ubwo bunywero. Vyumvikana ko ico gihe haba hariko harakora ibiturire. Rero nagira nsabe nyakuba mushikiranganje ntimwiyumvira inyishu mu kuduza ibiciro, ahubwo mwiyumvira inyishu ingene ibinyobwa n'ibindi vyankenerwa ku barundi vyoboneka. Nico gituma nico kimwe no kuri ibi vy'ama pasiporo, uko mu biduza niko bibarare kuronkwa, niko bica bigwiramwo n'ibiturire. Rero inyishu ni muyirondere ukugena ivyo bintu vyoboneka, ababishaka babironke kandi ku bwishi umwimbu muzowuronka. Kuri iki rero c'ama licence d'exploitation, iyi ngingo bubahwa mwibuke yuko yafashwe kubera abantu baduza ibiciro uko bishakiye. Murabona ko harimwo na regulation y'ibiciro, nico gituma tuvuga duti uyaba yadugije cyane na cyane yuko atari n'uwari we wese ajayo naca atanga menshi, kuko nawe baba ariko bamugurira menshi, kandi ababa bagiyeyo baba ari abantu basanzwe bifise. Mugabo murabona yuko umwene gihugu ahaja muri ubu bubare busanzwe yuko ari amahera asanzwe atana kimwe twadugijeko. Turibaza rero ahubwo ko bizofasha gusumba, bizoza gusahiriza abene gihugu kugira izo nzoga zishobore no kuboneka n'ahandi hose. Mwavuze ikibazo cy'uko ari zike, nivyo biraboneka ko mu gihugu ari zike, mugabo turiko turakora na cyane dukorana na Brarudi kugira turabe yuko hari ico leta yosahiriza kugira novuga umwimbo wa Brarudi ushobore kuba mwinshi cyane gusumba uko uri ubu. Mugabo kandi tukabana tuvuga duti riga nishira hamwe rya leta, kumbure n'abandi bagwiza tunga barashobora kwinjira muri iki gisata, uko burya amashira hamwe ya leta afadikanya n'amashira hamwe yabikorera utwabo, niho biheza bikagenda neza kugira umwimbu canke ivyankenerwa vyose mu gihugu bishobore kuboneka. Ari naco gituma mubona dutanga aya ma exoneration no kugira aba nyamitahe bashobore koroherwa kandi baje mu bisata vyose.